twabanza kubaza ati abanyamabaye ibibazo nk'ibi birahari benshi baje bati ego cyane birahari mbere navyo byaca bituma dusaba abashingwa amanza kuja kubumviriza umwe wese baja wumva yifuza gushikiriza ikibazo ciwe ibibazo rero birahari hari ibibazo by'amatongo byinshi twumvise erega twaba twaranabaririkije kugira ngo duhitemwo intara ya Cibitoke kugira ngo duhitemwo ikomine ya Mabayi na Buganda sigihamana twarabaririkije tukumva ko ibibazo nk'ivyo bihari tutireka tugende rero dutanga umuco turonka akaryo ko kumviriza abantu kugira ngo babandanye bajuragirika. Wewe ni igiki cyakunyuze mu majambo mu nyigisho bigishije? Jewe mu cyanyuze nuko bavuze ku muhungu n'umukobwa bashobora gutorana ku rugero rungana. Umuhungu n'umukobwa bashobora gutora ku rugero rungana. Wowe watubwiye kuva ku mutumba wa Kibande. Mbega urafise abo muvukana? Jewe ndabafise turabakobwa 4 n'umuhungu 1. Chuti namwe bakunzi ba Mabayi Media TV reka duswe tubaramutse tubipfuriza ibihe byiza turazi yuko mwaba mudukurikirana natwe ntaco tudakora kugira twame tubashikiriza ibiganiro dufatiye ku kintu cyacu cyose kiko kirabera ngaha muri komine ya Mabayi eka mbere wanashaka no mu ntara yacu ya Cibitoke. Rero nkuko tubibona aha twe numwe mu bantu bari batunganirije ibintu ngaha muri komine ya Mabayi bara abantu benshi bari baje kumviriza ibyo bintu je ntavyonzi ariko cyo catumye tumutumira ngaha kuri Mabayi Media TV ndazi byinshi araja kubitubwira. Rero imbere yuko tutangwa kumubaza ibibazo bitandukanye reka tumanze tumuramutse. Turabaramukije mwaramutse neza muri mahoro yego cyane mwo kwidondora akora kwikirana Mabayi Media TV. Ego ndabaramukije namwe muri ko murakurikirana Mabayi Media TV jewe ndumushingwa manza abanaserukiye urwego rw'abashingwa manza bakukira sentare nkuru isubiramo manza ya Gitega. Ego uyu munsi nejo twari mu bikorwa byo guhimiriza abapfasoni ko agateka kabo amateka yabo ku matongo boyamenya. Ejo twari Buganda umunsi turaha Mabayi. Murazi neza yuko ibibazo by'amatongo cyane ibibazo by'amatongo ku bakenyezi vyeze ndetse ivyo biranatahurika kuko igihugu cacu gitungwa hanini n'ibice 90% by'uburimyi hanyuma abarundi bakaguma bagwirirana igihugu nkicaguka ibirometero kwadrato 27,834 ariko uyu munsi miliyoni zirenga 12 z'abarundi kuri ako gazo kuri ubwo Burundi butaguka biratuma ingorane z'amatongo ziguma zigwirirana. Rero twari twaje kusigurira no kwigisha abapfasoni ku bibazo bishika nka 4 ugutorana ikibazo cyo gutorana ku bakenyezi mbega hatoranwa nde mbega hatorana nde. Kindi kibazo bwari uburenganzira bw'umukenyezi yubatse kwitongo abubakanye ko bategerezwa kumvikana kugira ngo itongo rishobore kugurishwa. Abakenyezi bararonka amatongo iyo baje bava iyo bubatse. Ibibazo rero bijyanye n'uburenganzira bw'umukenyezi yubatse kwitongo. Ikibazo cya gatatu uburenganzira bw'umupfakazi mu muryango. Natwe abapfakazi bakunze guhohoterwa n'ababaramu babo canke n'abandi baryango. Ikibazo cya kane bwari uburenganzira bw'umukenyezi atubatse urwiwe canke yahukanye mwe bita ibisubiramuhira. Ngerageje kumva nagumye numvamwo umukenyezi oro hariho n'izindi ngorane z'amatongo ushobora gusanga ari umuntu w'umugabo ariko ashwana n'undi muntu w'umugabo hari ibyo ntago ubishiramo. Ego cyane tuvuze ikibazo c'itongo twebwe uyu mugambi nibutse yuko ari umugambi leta y'u Burundi bicishije kushikana yo gufatana mu nda bicishije ego n'ubushakashatsi bw'ubutungane dufashwe mu mugongo n'ishyamwe mpuzamakungu Cordate twashimye gufata ikibazo kijanye n'amatongo ku bakenyezi. Kandi urumva
ntawe uvuga umukenyezi ngo yibagire umugabo, kuko urumva ivyo bibazo nanone usanga kenshi babisangiye n'abagabo, bibahuza n'abagabo basaza babo, bavyara babo, canke ndetse n'abagabo babo babavyaye ko. Mugabo ubu twashimikiye cane cane ku bakenyezi muri rwa rugamba rwa misi yose yo kuraba ingene abakenyezi boduga ku rugero rw'abashingantahe, ko murazi ko kenshi na kenshi bashiki bacu hari aho tutabaha ikibanza cabo. Nanone murabona yuko imico n'imigenzo y'u Burundi iguma itera imbere buhoro buhoro. Hari n'igihe bahora bagira bati wabaza umuntu uti mbega ufise abana bangahe, mufise abana 3, aho yavuga abahungu ngo n'agakobwa, nk'uko womenga ako gakobwa koko n'agahene canke n'akandi gatungo. Ni mu ntumbero rero y'ukumvisha umukenyezi nawe nyene yuko afise ububasha kuri iryo tongo riguma rigabanuka, riguma risosa, riguma rigabanuka kubera abarundi baguma bagwirirana, rikaguma risosa kubera abarikenera ari benshi. Umukenyezi ugasanga rero agumya akumigwa, kugira ngo rero tubasigurire neza ico amategeko avuga, cane cane nk'ibi vyo gutorana bisanzwe bitanategekanijwe mu mategeko y'igihugu, kuko amategeko y'igihugu iki kintu cyo gutorana ntibaragitomora neza ngo bayandike, biracagengwa n'imico n'imigenzo y'igihugu. Imico n'imigenzo y'igihugu navyo ni vya bindi vyashira hasi cane umukenyezi, ariko ku imyaka ihera niko iyo mico n'imigenzo bigenda bitera imbere, ndetse turanibaza ko ejo canke hirya y'ejo uzohava usanga ntivyodutangaza haje itegeko rivuga yuko umugore n'umugabo, umukobwa n'umuhungu bangana imbere y'amategeko kw'itongo. Nanone ibwirizwa shingiro riravuga neza yuko abana bangana imbere y'amategeko, baba abahungu baba abakobwa. Imico n'imigenzo yacu ibintu vyo gutorana, ugasanga umukobwa babagira bati atorana igiseke kw'itongo ry'umuryango, mugabe ry'umuheto. Mu bisanzwe naho nyine barateye amategeko, yarateye imbere, imico n'imigenzo yarateye imbere, usanga bangana batorana ku rugero rumwe. Raba nkunda kubarire, yumvire nk'umuvyeyi yavyariye abana mu gisagara, akagira inzu 2, akagira abakobwa 2 n'abahungu 2. Batakiriho izo nzu nta kibuza bazigabura mu buryo bungana, nta mwana n'ikinono. Mugabo ruguru ugasanga senaka atakiriho kw'itongo ry'umuryango, bavuga bati umukobwa ntatorana igiseke, mugabo itongo rigabure abana b'abahungu gusa. Urumva haragahatse, kandi ari mu gihugu kimwe kigengwa n'amategeko amwe. Mu byo mwavuzemo abapfakazi, dufate umupfakazi yarasanzwe afise umugabo, hanyuma umugabo wiwe aritavye Imana. Yitavye Imana, umupfakazi gaca yifuza kuko yarakiri muto kwinjirirwa n'uwundi mugabo. Mwebwe nk'abantu mwateguye izi nyigisho, nk'umwene gihugu atashoboye gushika, namushobora kumubwira iki? Ego cane birashika umukenyezi agapfakara. Iyo apfakaye twababwira yuko n'iziriya nyigisho zatanzwe, ni ukuvuga ko umupfakazi aca asigarana itongo rya umugabo wiwe. Baramuwe n'abandi baryango barashobora kumukebura yariko aronona ibisigi vy'umugabo wiwe, mugabo ntibamusubirira ku buryo mbere niyo bigaragaye yuko mengo impanuro bamuhaye ko kumuhanura barabirekuriwe ntazikurikije, ntibaca bavuga bati ubu rero tugira tuze tubikore byakunaniye, bitura sentare. Kandi na sentare ntibabwira ngo ubu rero bari mwe mubikora, imubwira ingene yobigenza. Ikibazo rero ni ikihe? Birashika rero uwo mupfasoni akagira amahirwe agashimwa n'uwundi muntu. Iyo uwo muntu amutwaye, yego cyane arashobora kumutwara akaja ahandi, ariko ingorane
ziba ryari iyo uwo mugabo yamushimye aciye yifuza kuza kuba ku ndaro. Mbega yifuje kuza kuba ku ndaro birashoboka ikibazo birashoboka yuko uwo mugore ashobora kubana n'uwo mugabo muri uwo wundi muryango ahapfuye senaka hasigaye uwo mugore naho ari we yasigaye mu bisigi. Icyo ni ikibazo kidashoboka gitomorwa n'amategeko. Hariho bamwe bogira bati oya uwo mugabo ntiyokwinjiza umuryango mu wundi, abandi nabo bati ego ko ari we afise uburenganzira bwo gutunganya ibisigi by'umugabo yorongorerwa hashatse. Aha rero ni bya bindi bita mu rurimi rw'igifaransa jurisprudence, mu kirundi novuga nti ingingo z'icitegererezo, ingingo z'akarorero ziba zafashwe n'ayandi masentare. Umucamanza niho rero hamerera amagabo akaraba neza ati mbega ku neza y'umubano kugira ngo habe amahoro mu kibano, by'ukuri uyu mugore ararekuriwe kuzana kurongorerwa muri iri tongo yaburiyemwo umugabo wa mbere muri uwo muryango canke ntabirekuriwe. Umucamanza rero araheza akabaza abantu akitegereza uko ibintu biba bimeze, agaheza agafata ingingo. Izo ngingo rero zibaye nyinshi nizo ziheza zikaba akarorero k'izindi ngingo. Mu bisanzwe novuga nti ni ikintu kidasanzwe gitegekanijwe, ntikibujijwe, ntikinarekuwe, mugabo iyo ico kibazo gishitse mu masentare, amasentare araheza akagitatura afatiye ku nyungu abona ingene umubano wabandanye umeze neza. Ego murakoze cyane. Twababonye ahantu bwa mbere mwari muri hari abantu benshi, mu nyuma tubona ugira mwigabuyemo kabiri, byari bike. Murakoze cyane, murakoze gose. Ubwa mbere twabanje gusigurira amategeko abantu bose bari ngaho ajanye na bya bibazo bine navuga. Ubwa kabiri twari twagendanye n'abashingwamanza bagenzi bacu, kugira ngo bagire gute, kugira ngo bumvirize abafise imitwaro, abafise ibibazo bitandukanye by'amategeko, babone kubagira inama, babone kubabwira icyo bogira, babone kubahanura. Ndetse ari imanza ziri mu masentare ndashika ugasanga hariho umuntu ariko arajuragirika, urubanza yararutsinzwe, yararumenyeshejwe, ariko ugasanga ntiyagunguruje, mugabo akaza kwidoga agira ati jewe urubanza nararenganijwe, hari nk'ubu warengana ibihe byarengaye, umuntu akamubwira ati yewe ati nta kundi shiraho ntahishize, ari nk'umuntu asigaje iminsi mike uti kwakwanya nyabona muri sentare. Mu bisanzwe barya bahinga bavuze kuri ibi bibazo bitandukanye bigisha, twatanga akanya n'akaryo kugusiguza kugira ngo batahure gusumba. Bigashika mbere n'igihe umuntu yumvise izi nyigisho aca yiyumva muri izo nyigisho akagira ati nka jewe tuca turabona neza yuko bibereye yuko tubategekaniriza akanya ko kubumviriza umwe wese, atari mu bwinshi, atari muri rusange, kugira ngo aduture ikibazo ciwe bwite. Yego hanyuma ibibazo bijanye no gusaba umuco muri rusange nivyo twumviriza mu bwinshi, mugabo barya abashingwamanza rero barabagiye kumviriza ikibazo ca kanaka kugira ngo bamugire inama, kuko nanone ibanga rya muntu ntiyoja kurishikiriza ahero nk'uko. Ego mugerageje kuraba muri komine y'Amabayi ku bantu bashoboye kubitura canke ku bibazo byabajijwe, mwabonye by'ukuri izo ngorane z'amatongo hino ziriho? Ego cane. Uno munsi iryo hemeriza ryabaye, mbega hari umugambi mufise wo kuzogaruka? Twabanza kubaza ati mu Banyamabayi ibibazo nk'ibi birahari? Benshi baje bati ego cane birahari. Mbere navyo byaca bituma dusaba abashingwamanza kuja kubumviriza, umwe wese baja wumva yifuza gushikiriza ikibazo ciwe. Ibibazo rero birahari,
hari ibibazo by'amatongo byinshi twumvise erega twaba twaranabaririkije kugira ngo duhitemwo intara ya Cibitoke kugira ngo duhitemwo ikomine ya Mabayi na Buganda sigihamana twarabaririkije tukumva ko ibibazo nk'ivyo bihari tutireka tugende rero dutanga umuco turonka akaryo ko kumviriza abantu kugira ngo ntibabandanye bajuragirika. Umugambi wanyu uracasigaje iminsi ku buryo ushobora gukorera muri komine Mabayi niyo Buganda mwatubwiye mbere binakunze muraba ko no musi mwakoreye ku mugwa mukuru wa komine mukazoshobora gushika ku mitumba itandukanye. Ego nkuko twabimenyesheje igihe twariko turaganira n'aba baje kwitabira izi nyigisho, uyu mugambi usa n'uri kurarangira mugabo tuzosaba ubandanye kuko ikigaragara nuko abantu bakiwukeneye, abantu bariho baracawukeneye, turabona yuko bakiwirukira kandi tukabona yuko n'ikibazo ubwacu kijanye n'amatongo ku bakenyezi kikihari mu gihugu no cane cane ngaha i Mabayi. Ikindi niyumvira yuko twebwe icyifuzo cacu nk'abashingwamanza nk'urwego rw'abashingwamanza gutanga impanuro byonyine ntibikwiye, twifuza nuko bamwe muri bo naho batoba bose dufatamwo bakeyi nk'abatabishoboye tukabaherekeza gushika muri sentare tukababuranira ko mu bisanzwe nico gikorwa gihambaye umushingwamanza ashobora guha umuburanyi umuntu afise ikibazo kanaka. Rero tugiye gusaba yuko uwo mugambi wobandanya, ikigira kabiri ntubandanye gusa dutanga impanuro twumviriza twongera twigisha amategeko gusa, ubandanye no mu gisata cyo kuja kuburanira abatwitura twayaze tukabacaguramwo bamwe bamwe aho twumvise babikeneye gusumba abandi tukabaherekeza no muri sentare kuko na ibindi bita assistance judiciaire. Ego nshuti n'amagenzi Mabayi Media TV banza urabe munsi y'iki kiganiro urabe ko wamaze kugira subscribe nimba utarabigira cyo bikora. Reka tubashimire cyane ku mwanya mwashoboye kuturonsa kugira ngo mushoboye kugira icyo mutubwiye ngaha Mabayi Media TV. Ikana twebwe turakengurukiye ni masubira inyuma mu rugendo rwiza. Murakoze cyane. Nshuti n'abagenzi Mabayi Media TV ubu naho turi kumwe n'umwe yakurikiranye inyigisho, reka tubanze tumuramutsa. Turabaramukije mama. Ndagize mwiriwe neza cyane. Murameze neza. Ego ndashimye. Akazi na kanyu. Nitwa Maria Jose Nizeyimana. Maria Jose Nizeyimana uva kwa Mutumba. Wa Kibande. Mutumba wa Kibande muri komine ya Mabayi. Maria Jose twababonye namwe muri ngaha muri kumurakurikirana inyigisho, mbega inyigisho zazerekeye iki? Inyigisho zazerekeye ikibazo cy'amatongo cy'abavukana. Wewe ni igiki cyakunyuze mu majambo mu nyigisho bigishije? Jewe mu cyanyuze nuko bavuze ku muhungu n'umukobwa bashobora gutorana ku rugero rungana. Umuhungu n'umukobwa bashobora gutorana ku rugero rungana. Wowe watubwiye kuva ku Mutumba wa Kibande. Mbega wowe urafise abo muvukana? Jewe ndabafise turabakobwa 4 n'umuhungu umwe. Abavyeyi banyu baracariho? Abavyeyi bacu baritavye Imana bose. Mwe nibaza ko tangura mwe zigeze zibiwanyu mwaragabuye mwaturanye muranganya? Ingorane zarahabaye ntitwigeze tugabura, n'umuhanura umwe wa mama ntiwigeze uba kubera musaza wacu n'umugore wiwe baciye aribo badekarara bagashaka kwigungira ko kubisigi abavyeyi bacu badusigiye. Batubwiye ko baciye mu migwi ibiri, bamwe kubaja kubaza hirya abafise mwene izo ngorane, abandi nabo bakabariza ngaha abashaka kumenya byinshi bitandukanye kubyerekeye ibyo by'amatongo. Mbega wewe ntiwigeze uja kubaza hajya twaje tubona abandi bariko baravugana nabajya bashingwamanza bavuye Igitega? Jewe nabajije baca barambara ati kubera urubanza rukirimo mwiherero kuri sentare ntahangwa nimbanze ndindire ntago nzi ikizovamwo, baduhaye iminsi 60. Ego izi nyigisho wazibonye gutabonye zifise akamaro? Izo nyigisho zirafise akamaro kubera bavuze ko umuhungu n'umukobwa bagabura ku rugero rungana. Ni igiki ushobora gusaba aba baje gukoresha izi nyigisho? Jewe no basaba yuko bozokomeza bazabaza yuko twega abanyagihugu bato twarahohotewe ku buryo tutaba dufise amafaranga, tugaca rero bafise amahera ngo nibo bafise ijambo. Ntabanosaba rero abo bashingwamanza bakukira sentare nkuru y'Igitega no basaba yuko bokomeza bazabaza kugira ngo baduhe izo nyigisho muri komine ya Mabayi twarahohotewe.
turagushimiye cyane. ego nanyu murakoze kuba mumpaye ijambo ntabanovuga ntaserura ikiyumviro cyanjye cyose aha mubona naratuntuye sinkigira n'icyo no kwambara kubera kwama nkorera amahera ntaja mu manza. Ego murakoze namwe muradukurikirana reka tubane tubashimira ahasigaye naho gutaha murakoze cyane.